Ashenzi not. Jewe ndibuka. Uyu tukira abasirika tugikorera igihugu. Waragwana tukaduga imisozi tukatugwanira igihugu izo. Kandi nabikubwiye hage nahijeje nabura amatare namubwiye cyo gwasi ndagusubiramo je oyamba baradusubira muri nakwipima nunkoro anje azi kuri umugenzi sendo umugenzi wenda biye wawe yenge mu kipe nazanye oyo ingene yambaye kiatu chizi pano nzije umugore umutwenga muhungu baba mitwenza abana byiriza bagabo kuzuba so mugwabo ariko sinzi yuko nkunda gusumba umugabo wanje naco nigeze ndamuburana yaragerageza ibishoboka byose Saizi yiwe none urayizi? Ndayizi ko n'umugenzi wanje ndamuzibera giti. Kibazo. Shatuze. None burya size yiwe urayizi? Ndayizi ko n'umugenzi wanje kuva kera ndamuzi cyane biragiti. Ni sawa. Ushaka kugenda huko. sawa mwakoze kuza kunda weho turaza kubisubiramo neza sawa Ngenda hano utafana zekana kabitembe neza sivyo? sawa murakoze Abo kwa Diongue. Emmanuel Wari ngaho. Ash. Wajamye nkuwashitse ya. Emmanuel. Utabura kuje kunza kutugende haha. Nari ngutanduze kumaraje hano baduha faranga bwasigaye mbwa. Amahera nkaje sayo gufitinatisha. Umugore yanya. Kandi urabona ko hazigaye hatowe. Umugore yanya uno munsi ngo nduhuke. Uruhuke? Wenda umva ni sawa. Jewe mu nzu nta n'ikintu iki mvise. Umbwira rero yuko uyu munsi tutamara kugira duha amafaranga. Reka ntibyoshoboka. Cenguye ngaho mu nzu yanya nki. Oya wowe ndumva ni sawa. Ashe. Ndaho ndumva uramana n'ikiro naje ngende ntwa. Ndagikuye. Hamugashova ngujyame mu nzu n'umugore. Ane gashahu aya mashugi Imana yaduhaye. Aho rero amahera baduhaye avasi. Urabona twarayagaburanye. Cengiye gupampana. Nkoresha ingufu zanje zose. Urumva ayasigaye bingana na hajya nyene hasigaye. Agenda giye. Oya muhungu. None wo kugira wijyame n'umugore. Nani ndo chamba hongo. Awere ndumva nyimba ufise ivyo ufise mu nzu.
none kamuho utagiye gukora uyu munsi muca mujya gute? Tuvuze nicyo havuze ingingo haguranze ikankwirira sheri ndani yo suka birahindutse Madamu Diongue sawa sheri naronsa karaka ntabyumva imi warumbari birahindutse siko wowe curaba ukoresha umwanya wagasombe isombe iratoshe kuko ndibuka ko umunyu mengura cyari ngaho mu nzu ukoresha umwanya ugaseka gurushire ku ziko sineba nubufu mbonye mpava nteba basi murabunikana wa Mungu wandu wa mwana wandu w'Imana sawa mugira akazi kandi ukabona neza wawufungura juna uransigira nta kibazo byo baho fungura udahari ugira akazi keza ndakurindi anje nyaruka ndaje musaragiye ndi kwanza bandi ndakwereka ivyo twavuganye rero ntiwarubizi nanze kuri kurambesha kwanza ndakwereka ya mbere ndabizi uheruka kwambara n'ipantaro kera iyo ni wanje banze haguruke wereka shire kukanzurabe uyambarana naka yarigira namota nibiki nishasha nabikubwiye tora chukua ibirato ndazi waruka no kwambara ikiato kera kumbe ni wambesha wa muhungu note zirisesa ndabikubwira wanga ibirato iki kirato nyene banze ugenze kwanze banze wambara ibindi urabibona hapo inge ndaje naona tukinywa cyane yaba rero icyo nakubwiye ubu wari usa kumwe wari umeze usa neza ushobora kugenda yavuze ko tumusangane nane basa tugenda zanda gutwaza mana so let's pitch zotegerezwa gukora ibintu byose biba nanje nzokora igishaka cyose kunezera sheri ayo wamara sheri ndari sheri wawe ibyo ndiko ndabona sinzi ko ari byo cyane ni wewe sheri cyane ntibikirera c'est quoi ça? Ah, what is this? sheri ndari sheri wawe ko je sindakuzi sinabwo mwanda gusiga muhira wewe jewe
ngira wanyitiranye Grand frère. Nawe? Uyu muntu muri kumwe n'umugore wanjye. Chef, umugore wawe utumviriza bano bantu bo mwiyarara. Ariko mwe sedeme mukotetera. Yakabaye ari umugabo wawe. sheri wigi wazakunda bamuhira ari umugabo wasanze nimba ariko arashaka amahera muhe niba abandi basegereza Chef. Grand frère. Tabiyo mishati. Grand frère. Chef. sheri wahebona wogira sheri nkajewe Turashobora kugenda aho. ushaka uyatoye canke ureke hanyuma byo kuvuga ngo je ndi sheri wawe bikure no mu mutwe je narigeze mba sheri wawe aho tuzi ari naho twigeze tumenyana je nawe Baby come. sheri rimwe nuko biramvuga mutwe ikigima ibo cyo mwibarabara naniho ndakizi ngo ndasegre bazuyutukira abasirikare baduga imisozi irare tuko turwanira mwebwe ngo je ngo ndasegrere udanimba bigwiza imisega jewe niwe twagwananye ngo ndabereke ko je ndabasumba ndabereke ko ngirane je ndabasumba niho sawa wewe mpatira gusa Muraga karere haja harwa cyo kujya musozi haja ahayene mbe ujya mugabo wajyame hajya wo umuzi haja hari umuntu haja kijyanye n'ubone hajya cyo kumuna byo bishambara
kijya nyine ubona hajya umenya ari ikintu ujya n'umuntu ajyame hajya bijya bishambara mwajya ujya n'umuntu rero wowe kubera uwo ngaho muri aka gace je nase kugenda ubwira icyo ndamufashije kuko navangwa ko wowe simburabe ariko iyo bari kubanya kuko je byane amateka ndabo wari wenda ariko namumenye simburabe Diongue. We musore. Wano gatoye cyumfasha. Diongue. We musore ngumfashe muga. Wabaye mwiza wa mutima. Nsanze namumenye mwana umugenzi. Amuye. Umugenzi wanje kwe. Umfashe kumutuza ngaha mwimanga. Imanga rega ni hatari. Duka mangu haguruka ba masha muga reka puma hamwe ba yanyoye nyinshi bensuruka isaporo mwanyatatse rero mwe mwanyatatse manje muri cyacu tukibundure hayo umfashe kumureza ujya mu dugo mugabo ariko ndamushikana Diongue Bakara usigaye usinzira kuzuba ku murango rya karibu Manuel isa amahoro cyane umeze neza ariko byagateganya kiri nanje kukubaza neza kwejo naguciye ko waborewe mu nzira kagutahana wabaye itabi umengo ntumeze neza nkuko nari ndakuzi nimero kumengo nta nzoga nyinshi wanwa ngo mere kurya bimeze gute byagenze gute Mandezi nakuze numva ngo mukena nyina aramwanga yeni je nibaza ko ni migani y'abake none ni mama wawe yakwase iyo pfuma nankwa na mama sinankwe n'umugore tubana mu nzu umugore nakunda sha wankwa n'umugore guteka muhungu umuntu mwari mwibaniye neza atandura umutajyana uguma wiri kurondera yaranyihakanye imbere y'abantu umugore wawe ko atanze ko ndi w'abantu bagenda barasegerereza atanze izuba riva mu bantu aranyihakana none yari wenyine abantu yabikubwiriye uri kumwe n'abandi bagabo biri kumwe bafise amahera ngo ndakenye namwamiza ku sombe umugore umutwenga muhungu bava bitwenza abana diriza bagabo kuzuba so mugwagwa karahiye muhungu abagore wire ndumva ivyakubayeho n'ivyambayeko ega kumbe twaherukana kera jiwe wa munsi hamwe ku munsi wa gatanu hamwe tuve kumarira hahantu ha wa mugabo umugore neza twahuriye mwibarabara byose nivyo byose yatekeye antundu nguma zose ku mugongo ku mutwe erega nje nyuma yiwe ndiruka
kujya kumusatsi ayo nahaboneye mu mwiryo baraba izuba ryakariva bene umurango babona nkivuga gusa yangomoje rimwe ryiza ndadandabirikana no guye hasi mbyuka nk'umugabo erega sinarose byo nsubira kuvuga arambwira ko bakoseye banyumba kumi bose yababwiye ko jewe ndimbwa mwirya nzu yacu atana kimwe dufise taco tutanafungura urazi ukuntu twiruka tuzana amarasi ariko yararahira ngo tugira twicwe n'inzara sinarose nico mvuga Kicho sigaranye mpu nta kintu sigaranye ubu nico kunwa gusa umviriza rero ubureje nawe tubaye umwe duhujwe n'ubukene bwacyo ikintu kihari ukura amaboko mu mpuzu dukoresha ingufu zacu zose Imana yaduhaye nyimba amafaranga mu kuyarondera mu kugwanya ubwo bukene nyimba bakoresha ingufu bahawe n'Imana tugira ngo natwe tuzikoreshe turondere ico kintu bitwa amafaranga ibisigaye byose bizokwizana Mande yego nimba abagore bashaka kumuta kubera ubukene unamera dufise ingufu ayo mhatsu yarondera je ndazi bazokwizana